iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muba muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, ariko cane cane tukaza kugaruka ku biriko biraba mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ngo biriko biribonekeza ko abasended FDD ko mu basended FDD hari imirwi ihanganye mu biyita ibihangange. Hari abari ku ruhande rwa Perezida Evaristo Ndayishimiye ndetse n'abari ku ruhande rwa Lengiyome Bunyoni. Bose bagumye mu gacerere banka gutangaza aho buri wese ahagaze. Kuri ubu Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, mu minsi iheze kuwa gatanu w'indwi iheze hakaba 26 Rusama uyu mwaka w'2023 ngo hari abanywanyi bamwe bahamagariwe gutora abarongora abandi muri uwo mugambwe ku mitumba yose igize igihugu c'u Burundi. Ayo matora akaba yari kuba kugenekerezo ya 27 Rusama uyu mwaka w'2023, ngariko abagumya banga benshi harimwo abarongoye abandi ngo bahishijwe ko ari isekeza ritangwe ryo gusubiriza inzego zose z'umugambwe hisunzwe imbibe nshasha z'intara. Ikindi kibabaza kandi ngabanywanyi bamwe b'uwo mugambwe uri ku butegetsi ngo nuko bashobora kwakwa uburenganzira bwo kwitorera ababarongora, ubwo bagategekwa kwemeza amazina y'abantu babazaniye. Ku munsi w'ejo hari amakuru twabagejeje ko yavugwa ku vyabereye mu ntara ya Bururi ku mudandazo Yoweri Ndagije. Vyavugwa ko nawe ari mu begereye cane Reveriyano Ndikuriyo. Mu bihuha vyariko bikwiragizwa hariho abavuga ko ubwicanyi bwateguwe n'akabiga gashaka ko kwerekana ko intara ya Bururi yaraniye Buramatari Leonidas Bandenza amaso. Iyo makuru kandi akavuga ko uyu Buramatari bamuhora ubwoko bwiwe bakanamuziza kandi ko acuditse na Perezida Varisito Ndayishimiye. Ayo makuru afatanya Yoweri Ndagije na Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, kuko Ndikuriyo atinya ko Leonidas Bandenza amaso azohava ahabwa intara nshasha ya Burunga izo bifata Bururi, Makamba ndetse na Rutana. Akarwi kanka Leonidas Bandenza amaso kakaba kanka ko rero Leonidas Bandenza amaso yogera mu mwaka w'2025 yaracafuye bikomeye ku buryo Perezida Ndayishimiye atohirahira ngo amuzeze intara ya Burunga. Hari benshi mu basendede FDD cane cane abari mu nzego nkuru z'umugambwe banka Perezida Ndayishimiye kubera ko bose yagiye arafata ingingo zibabuza kurya ku matunga y'igihugu. Cane cane bamwe bari barifatiye mu minwe amasezerano yagiye arasinywa hagati ya leta y'u Burundi ndetse n'abandi barwizatunga baje gushora imitahe yabo mu gihugu c'u Burundi, cane cane ku birabana n'ubucukuzi bw'ubutare bwose bwo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ako karwi akaba ari nako kari inyuma ya Lengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Abo bose rero ngo babonye ko Perezida Ndayishimiye aje kubakomesha kugira ngo batazongera kurya kwitunga ry'igihugu ndetse ngo bananyuruze amafaranga y'igihugu uko bishakiye. Abandi nanone bari muri aka karwi kababajwe n'ingingo Perezida Varisito Ndayishimiye agenda arafata umunsi ku yundi, naba bose bari bafise amasoko ya leta. Aba bivugwa ko bagiye barayaronka ari uko batanze igiturire. Hari n'abandi mu bagumya banga bo mu mugambwe CNDD FDD bakomeye cane n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, bose bafadikanije bari bafise inyungu ku mpapuro z'inzira zakorerwa mu kigo kijejwe imbibe PAFE, aho bari bafise amafaranga y'inyungu bunguka kuri buri pasiporo isohowe. Ivyo navyo bikaba biri mu vyari
uwari abikuriye akaba yari Alain Guillaume Bunyoni, aho wewe yari yarizaniye sosiyete y'Abahinde yari kumufasha muri ivyo vyose kubirabana na karangamuntu biometrique. Alain Guillaume Bunyoni yaravuzwe nawe n'akarwi kiwe mu bashaka kuzana guhereza nanone iryo soko Abahinde kugira ngo baje baronkamwo amafaranga menshi cyane. Abegera Alain Guillaume Bunyoni rero babona ko aho bakura amafaranga ndetse n'ayandi matungo agiye atandukanye, Perezida Ndayishimiye yagiye ahabona agatangura kuhashira izindi mbaraga ndetse n'izindi nguvu. Tubabwire ko kandi hari n'abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu birukanywe muri ivyo biro, gukorera muri ivyo biro abandi bapolisi bacungera inzego cyane cyane abarongoye amakambi nabo bagahindurwa. Perezida Varisito Ndayishimiye abari ku ruhande rwiwe benshi bavuga ko ruriho n'umuyobozi mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo, ho babona ko ingingo Perezida Varisito Ndayishimiye be afadikanije n'umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervas Ndirakobuca bari ku kivi, kandi koko leta yabo igaragaza ico iriko ikora, uko abenegihugu nabo babona ko inyungu zitanguye kubagerako. Kubirabana n'igitoro benshi bidogera ko kitariko kigezwa mu gihugu, Perezida Ndayishimiye ariko aragitorera umuti uramvye. Benshi barazi ko Alain Guillaume Bunyoni nawe yari afise isoko ryo kuzana igitoro mu Burundi, ikaba ari nimwe mu ntwaro yari gukoresha kugira ngo yankishe abenegihugu Perezida Varisito Ndayishimiye. Ibi rero Alain Guillaume Bunyoni ntiyari kubikora wenyene, yari afise n'abandi benshi bamushigikiye, harimwo abagumyabanga bakomeye cyane, abari mu biro bikuru vy'umugambwe CNDD FDD, abari mu nzego z'umutekano ndetse n'abari mu nama nshingamateka n'izindi ndongozi zigiye zitandukanye zagiye zirya ku mafaranga ya Alain Guillaume Bunyoni, ndetse nabo bagiye basangira byinshi bitandukanye, nabo bagiye barafatanya mu mabi agiye atandukanye Alain Guillaume Bunyoni yagiye akorera bamwe mu banyagihugu bagiye biyamirije ikiringo cya gatatu c'umwisi Petero Nkurunziza, abandi bakanahunga igihugu. Rero bamwe abikurikiranira hafi babona ko iyi mirwi ari imirwi ibiri ihanganye, ariko bamwe mu bagumyabanga bamwe banse kugaragaza uruhande bashigikiye, bavuga ko uruhande rwa Perezida Varisito Ndayishimiye rutsinda bazorukurikira, uruhande rwa Alain Guillaume Bunyoni rutsinda bazorukurikira. Benshi rero ngicabateye ubwoba ni ivyabaye kwikurwa rya Hussein Rajabu ubwo yahagarikwa na Perezida n'umuhisi Petero Nkurunziza muri ayo mabanga. Ico gihe abari bashigikiye Hussein Rajabu ngo baba barahuye n'akaga gakomeye cyane. Turacanindi rero kuraba ibizova ku mpande zombi, yoba uruhande rwa Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse n'urwa Alain Guillaume Bunyoni. Binavugwa ko buri ruhande rufise ibihangange bikomeye mu mugambwe rubishigikiye, ndetse nabo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi. Reka ano makuru yacu tuyabandanirize muri komine Kayogoro, aho hoba haratowe ikiziga kiriko kirasangukira hejuru. Ikiziga cy'umuntu yitwa Rukata, umunywanyi wa CNDD FDD, caratowe mu gitara c'ibiti kiri ku mutumba Sameke kuri w'Imana uheze. Ni muri komine Kayogoro ho mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu. Imvo z'urupfu rwiwe ntiziramenyekana gushika ubu. Igipolisi kikaba kivuga ko cyamaze gutangura amatohoza. Inkuru ya SOS Medias Burundi ivuga ko ikiziga cya Rutaka cariko kirasangagukira hejuru, gwatowe nko ku birometero 4 uvuye ku rugo iwe. Ikiziga ciwe rero ngo cariko kirasangaguka, utwibaza ko yishwe kubera abamwishe bamutwaye ibihimba vy'irondoka. Ivyavuzwe n'abamwiboneye mu gihe haboneka iryo bara. Umushinga ntahe Rukata yari yarabuzwe irengero kuva ku munsi wa gatatu mw'ijoro nk'uko vyamenyeshejwe n'inshuti ziwe. Yari yajanye n'abaguzi bari baje kumugurira ibiti vy'imikaratusi.
abajejwe intwaro hamwe n'igipolisi aho mu Kayogoro nabo baremeza ayo makuru. Abajejwe intwaro kandi bakaba bategetse ko ico kiziga cohambwa. Igipolisi ku ruhande rwacu cemeza ko camaze gutanguza amatohoza kugira hamenyekane icatumye apfa. Abantu bagera kuri 3 bakaba aribo bamaze kurenguzwa imbere y'igipolisi. Ndabukengurikiye rero we tubanye muri ano makuru aragizwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyenda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure. Sangiza ano makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhuza TV muhezagirwe.